umuhari w'abakenyezi n'abigeme twaratewe isoni, gutegwa isoni byaduteye n'ubwoba kumva umuntu w'umurezi ariwe yari sipoze kurera uwo mwana akamuhindera ikwiye, uwo mwana atari n'umwana asanzwe, ari umwana w'imfuvyi, aho kumurera akamufata akamushurashuza akamutera n'inda akanavyara, yamara kuvyara agashaka no kumwica. Ibyo bintu biteye isoni, ibyo bintu birengeye kwemera by'abantu byabereye i Makamba mu Kayogoro kw'ishure rya Ecofo Gitwe, aho umurezi umwigisha yitwa Bucumi Nacquis, yari umwigisha yigisha kuri Ecofo Gitwe. Uwo mukobwa yitwa Evelyne Mpawenimana afise umwana w'imyaka 16 yiga mu mwaka w'indwi. Ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu biteye isoni, ni ibintu birengeye ubwenge bw'abantu na cane cane nk'abarundi. Kera bavuga ko umwana atari umwana ari uw'igihugu, umwana ari uwo Burundi. Ubu tubona ko vyahindutse cyane, kuko nimba umuvyeyi nawe azovyara canke afise n'abana, afise nabo bavukana canke afise n'abishwa, agafata uwo mwana akamukorera iryo bara ryose, ni ibintu biteye isoni, ni ibintu bitanumvikana, birenze n'ibihano. Kuko nimba yari yaparvenye no kumutera iyo nda, ntiyari guca namugira no ku nguvu ngo baze kubana. Ico twibazo no kugira ngo mubwire baje kubana, kwari kugira ngira ahishe ivyo bintu yakoze, ivyo bitera soni yakoze. Nico gituma yobaze ngo babane, bakabana n'umwaka ugahera, agashaka no kumwica. Biteye isoni, uretse no gushaka kumwica akabandanya mutoteza niyo yahungiye. Ni ibintu rero biteye isoni, ibintu bikwiye guhagurukirwa bikagwanya, bigaterwa n'ivyatsi n'abavyeyi bose aho bava bakagera, batari n'abarundi ndetse n'abanyafrika, kuko umwana urya mwana yari kuba ikindi kintu, yobaye ikindi kintu. Bamufashe uwo mwana bamusubize ku ishure, urya mugabo nawe yakoze ivyo bintu, ivyo bitera soni. Bamuhane vy'akarorero, abera akarorero abandi bagabo bose, abera akarorero abandi barezi bose badafise umutima w'uburezi, bafise umutima wo konona abo bari babahaye ngo barere.